numwe ajya muri Tanzania b'umukobwa ntashike kariyako ngo bugiye mu bikigasha kugitoshika musika ivyo bugiyemo byose musika byirengagiza ugashika kariyako aje mvuga bagenda mukomeye anteni kwanze ngo munyana mwana wa mama ndore zose zabona iziwanje so ijya filme ni nziza kandi yarikoze ku rwego rumeze ashe ruhanitse na filme novuga narakinye nduva ko ndiko ndakora filme basi ni filme nyene umva ngo filme y'ubuzima so nabonye abantu batari bake bambwira ijya filme ni nziza cyane imeze neza gusa ikibazo cyabaye ku ama image ngo hari ubundi buryo ngo yasa batamenyereye nico kibazo cyabaye kuri bo ariko ubundi filme barayikunze baza gutuzana ibintu by'amaromantike twibereye abamekaniki none romantike simba ebana kaguruka bakaragiye Chris ntari romantike nagiye gusimba acaranda kura cyangwa yo umvasha sinavunitse ndi muhumye nagiye kuvunika nkibona ndamuremera twaguye hasi nk'inyita y'amasi ukavuga ikintu nk'iciro zitanu rero muri Iseke ho bagubwira urumva script bayiguhaye bitanga kurya nyene kandi bakanagukurikirana no muri acting kugera babagishaka ikintu ko ariko wakizanye apana ngutange script konye oya no muri acting bose nabakinyi beza bose barakinye neza me nakunze acting ya Delicia yakinye yitwa Delicia Delicia yakinye yitwa Gary Berser wanje yari Berser wawe ahubwo voila Delicia kumbe Delicia arakitinga neza arakina neza vraiment urafise umukunzi nk'ubu kwera utabeshe umwe babiri batatu yes we bane benshi Capital Center, where hard work pays off. Ladies and gentlemen, wherever you are, ndabashimira cyane kabisa kurukunda mutwerekana ntajyo musubscribinga comment munasharinga kugira bigere kure cyane. None Capital Center tubamenyesha yuko kurundi ruhande tubafitiye na Capital Sound aho tubakorera ibikorwa byinshi byiganjemo music production tukabakorera kabisa byo bikorwa by'akarorero biciye muri studio aho ni ku ruhande rwa Capital Sound. Yamara kurundi ruhande hari Iseke Films imwe mwagiye mumenya nka label ibahereza ibikorwa byinshi by'akarorero bya films ari nayo tumaze iminsi dukorera ko umwanya munini. Yamara kandi tubamenyeshe ko ma service dufise tunabasanga aho mukorera mu bikorwa byinshi tukabakorera video mutobona handi hano na hamwe tukabakorera amafoto eka mbere haba mu buryo bw'abantu bakora amamanza nk'amadota ama mariage ama birthday n'ibindi byinshi tuba twahabaye cyane. Murabe nimero zacu hasi tuba twapininze abadukeneye bashobora kuturonka mu buryo bworoshe. Jewe nitwa Ndikuriyo once the sun guy Dr. Love aka Diko ubona kiriye yitwa Jaja Kanyana murundi kazi kabisobana yuko abahagaze neza bakubwira ngo elle naturellement belle imishatsi ni yindi bari myinshi akayobe Kanyana bayabikoze ariko no mukobwa aranambara neza pe. Jena here hasi ndabikirato yambaye ndavuga ati n'umukobwa n'umufashionist wambaye kirato shize nico nakunze gusumba ibindi byose. Rokotse angahe wagitumye ko wembe ubahantu badandaza biraca bizimbye bihagezweho ni Dubai menga yavuye ku mwanya ntabwo ndigera ntumikino Dubai jewe ntigera ugura ikintu Dubai ugurira he muri tiri ayo madolari ndafura he ugurira he muri tiri ugurira muri Tiriki canke Dar es Salaam muri Tanzania Dar es Salaam rumva baba zera twagenda kugurira aho bitworoheye kandi shana nakubonye menga nyagihe wa mbari Dar es Salaam nimbari he muga hari inkuru zivuga ngo wagiye ngo Zanzibar nguri kumwe ngo n'umuntu w'umuntu n'umuntu w'umusheri w'abandi yo byari sibyo kumbe wawe wagiye kwirangurira kurangura impunzi kome ngura nazidandaza nazifurangurira muri Tanzania kariyako kariyako urahazi urahazi nta muntu n'umwe ajya muri Tanzania b'umukobwa ntashike kariyako ngo bugiye mu bikigasha kugitoshika musika ivyo bugiyemo byose musika byirengagiza ugashika kariyako. Uzi ikintu kibaye nashaka kwirasira yuko nanje ndahazi yuko nyibuka ntihenze
kubera je ndahazi ntaraja yuko kare yako nyene isoko nkuru kwa aba yituntu twose ntaho nzi pe bahazi tarajaye ndahazi ntarajaye we ntagiye wigeze kubaho uri nka ruguru sinzi nimba warabaye ruguru bensine ukumva Bujumbura urayizi ku mutwe bavuga Kamenge ukabona bavuga mu kinama mbere ukabahoja mwirigaro gahariza abantu tihajya tuduze nko kuti je ndahabona kugira umva bumvise kuri umunyamujira yizagarukiza apara ngo ndabibwire ko ndahaje naravuga ndahumva ndahabona muri televiziyo narabona muri televiziyo nkavuga hana ukuntu kubera ko sokuru wanje arakunda amakuru rero yaba yatahari wewe wabara naba naravye amakuru kugira ndamushikirize kuri ayo avutse kumba dahari wowe wararaba kugira hava umubwire shike ndamuha inkuru nyane ukuntu vyagenze muka sokuru yari umusirimu yarafite televiziyo yari umusirimu n'ukuri kiriya gihe none yijya yikigitafari nazibona twatende wasanga tumeze uko rimwe na rimwe nimba haba habuze iki ukabona harimo utuntu twutuzi tuvyinavye no imvura inyagiyante imvura aje mvuga bagenda mukomeye anteni kwanze no urabizi kwere bakabanza bakayinyagaza yari umusirimu kubera ko kiriya gihe nubwo aterekera cyane byose ntaco umva menga kanyana no wakera ariko abantu benshi kigihe bari ruguru baba ahubwo bagiterama bumviriza amaradi n'abantu babona nk'abatama bariko barumviriza BBC bagandagaje ahantu tubwe amakuru ivyo yakaranga abashaza nibyo byatubira mu gatondo se gaza bavuze bijye bintu n'ivyagutera ubwoba byazinduka biravuga bijya bintu nyene bamenga birateye ubwoba birafise n'indirimbo bakunda kuvuga bakavuga ibintu by'amakuru nyene ibintu biteye ubwo ukumviriza kumva bya maconjo ko Kanyana aragenda ngo musangayo ya majonjo ngo munyana mwana wa mama ndore igero bya bitebwo ariko uzivyuka wumva amapiano bambalala ubone bamwe ngo tu ngo ariko ibyo bintu byateye n'ibiki je mbona isi uno munsi itaryoshe nk'iya kera kuvyukira ku mapiano saa 10 nibijyoshe vraiment rero turafise umujirana aranyumvise ndako saa 10 z'ijoro hari byo mbavuga ijiradiyo ari abana bari tuba tuciryamiye baje bwo nyene sava abari tuba tuciryamiye je shangira ko ndamutelefona kandi kanamubwira ati gira gabanya volume kwere ndamubarira uko nyene gabanya volume kwere bahari bana tukiryama no bavuza ewe mu gitondo akazino kavuza ibiradiyo n'amapia saa 10 tone zazi gitora gatiro uzumva arabyutse aravuga ijuru radio cyangwa akihoza amasamu ya 2 saa 4 kazumva bavuga ijuru radio muga ivyo bintu vyama tubivuga dusubire ibyo bintu birajenana hari igihe umuntu abari haciryamira kuzumva ko aravuze volume aba bantu bameze nk'abana abantu hari ibintu maze imisi mbona abantu biyamiriza ukaja muri bus ugaca wumva bamaremwe ikivolume cyose bya bipiano ugasanga n'abantu bariko barakomunikana hagera no kuriha ntumva ibyo bariko barakubwira rero muje kuyagira muri bus y'abandi omwese tuba turi munsi oya niko navuga abantu n'abakire ntibagenda barayaga kwe muyaga iki mugahana programme z'ahantu muhurira mukaja kuyagirayo oya sinavuze bajya abantu babiri nyene sama couple niko navuga kanyake nawe usigaye umva hasi nk'ababa oya sikuvuga ngo mumvuze mwese muyagiza murayaga ibiki none abantu bari muri bus bagenda nk'ibirage batavuga ahubwo vuga ati bagutelefone uri muri bus uri kuragenda ahantu wihura okay abo tubareke convoyeur hageze ko yishuza amafaranga ugasanga nti muri ko manamwumva none nana kimwe agomba kayasiga rero tubisanzwe impamvu tabimenye bihuta burya Kanyana haraciye imyaka myinshi atacurira bisi ndiko ndavuga inkuru z'amabisi nkaze abafise imodoka zingahe nta modoka ufise mu guragenda mu zabana nawe nta baziguze bo kongoro zose zabo nizi wanje nizaho kakano k'abapoire ngo vyose ubona amazoveza ngabazese nayo wacu so nuko baragiriye Kanyana musanga mumuzi abantu nk'aho ntitugivangwa bidondo ni jaja Kanyana muramuzi nko mu bakobwa bakinye mu mafilme menshi ubigezweho ni Back or Not yiwe yaraheze mbega hama turafise indi filme shasha tudesohora mu ndwitsa mbe yitwa gute bote okay na titre nayo sigwaho iyo mugira umusore sigwaho uretse ko mushobora gukina filme mukayikora mugaze mugatora titre mwahejeje kuyikora yego ico ahubwo benshi nuko niyo style nyene bahejeje kuyimonta niho usanga kuva titre ntimurayitora mugari yo mutegekanye izosoka mindwi tutangora gusohoka
iyo wawe nyene ije ikurikira ijya kuri channel yanje izi nguvu uri kurazikora zo gukora film kubitamwe yindi mu gihe ndana kwihanganisha umaze waruhitiye mu bihe bitari vyiza biba binagoye gusanga wo koranya n'ibindi bintu kabihuza ubu nyene zino nguvu zese zivahe kandi wamenga wasa n'uwazicitse burya haraheze ukwezi je ntakora ijya back or not twayikoze mbere yari kwirasohoka twabwiheze kuyisohora nari maze ukwezi hafi amezi abiri hafi amezi abiri kuva mu kwa gatatu sinakoze nta kintu kibane bwakora nikoze mu yindwi dutangura wikoze muri none nako ndibaza ahubwo nawe nkeka yari muri stock nkuko wari warakoze back or not niyo dukoze muri none dutangura okay nja numva yuko ari full movie muga muzosohora mu rugero umuduhe nka part 1 part 2 canke murayishirira ko rimwe nibaza ko uzogira ko rimwe ni bande bagiye kwibonekana nyuma y'abandi twagiye turabona muri back or not ni Herve okay ni Belize muzi mu mwobo w'urukundo twakinanye kwa Sammy Belize kwa Sammy voilà hamwe na je na wewe na Davi okay Davi ndamubona umuhungu w'umudirector yandika yandika kwa Abed kwa Abed niwe yanditse n'indi mpano shasha yundi umukinya mushasha niwe yanditse canke marafatikanije Davi nyene niwe yanditse no film mbe mvuge gute mbe iyo story yaje gute twari duteramye ahantu story iraza cambya tegendo yandike rero canja kwiyandika nanje wow wari kuravuga yuko haro n'indi mpano nshasha tugiye kubona undi umukinya mushasha aje wow umukobwa w'umuhungu umukobwa numva muri timu yatwara abahungu gusa benshi apo arebo kara abakobwa ni benshi yari Jana Belize hariyo wewe Belize undi muntu menga nkunda kubona na muco uwo ni Herve ahubwo mu bahungu Herve urakina kwa muco ahubwo shaka kujya wewe niwe muntu mu bikorwa byawe ariko arabonekamwe n'abahungu batari bake sinabandi benshi usanga abakobwa ari bo bagwire sinzi ko urabibona ahandi habara abakobwa benshi je ndakunda abahungu ngiraga urakunda abahungu mana yanje kanyana none je kutankunda ndiwe ubona nambara ijipo rero je so stories zacu usanga zimwe abahungu benshi niyo mpamvu niko ndavuga ufise akabijya abandi bantu benshi bariko bandika ama story ugasanga abakobwa nibo bagwiriyemo bigaca biba nakantu gakunda kuvuga sinzi ko rakabona ngo urumva ngo aba promoter bacu ngo bishinga bavuga abakobwa ngo ako kana kurabona ngo ba promoting abakobwa gusa kandi ari bo bahari nibo baba barose none nk'ubu ninde muhungu agezweho bateko bara promoting baba bavutswe sinzi ba Chris bari mu binyamakuru uyu muhungu yitwa Kane ariko aramera nk'uzamuka nabanye naravugwa mugaho je ndiko ndavuga nko ku ruhande rw'iwanje twe do promoting umuntu abari ku bikorwa ntituraba ngo n'umuhungu canke n'umukobwa nivyo vyiza mbere nka Kanyana je ndamu promoting agaye kandi ari umukobwa ahubwo si wawe nje mu mporike ahubwo dufite nye nta byonzi ahubwo ze murambarira je ico twofa ahubwo nico dupfana je no kabaye mpfana wewe nico dupfana hatara haje uranutse so bagiye kuronka igikorwa gishasha kino naco babimenye twaguhamagaye cyane nk'umwe mu bantu bagiye baboneka no mundi bikorwa bya Iseke Films nimba byo korohera uwo twibutsa zimwe mu filime wabonekanyemo kuko jiyo ndaguheruka nko vuba ni intimba niyo nyene beruka ni intimba nta yindi nta kindi waca muri Iseke Films wigeze ubonekanamwo wapi voilà niyo filime warayibonekanyemo filime wagizemo n'igikundiro nkuko bisanzwe kuko ibyo gukundwa si byavuba wewe wabibonye gute gukina muri filime n'ubundi ikavugwamo ati filime igize ibihe byiza kanyanegiremwe ibihe byiza noneho ikanakundwa ikaguha n'iyindi profile jengizikisi nawe wabibonye gute ari ndi tafari ubonye yindi yagusikiye ino filime so ijya filime ni nziza kandi yarikoze ku rwego rumeze ashe ruhanitse na filme novuga narakinye nduva ko ndiko ndakora filme basi ni filme nyene umva ngo filme y'ubuzima so nabonye abantu batari bake bambwira ijya filme ni nziza cyane imeze neza gusa ikibazo cyabaye ku ama image ngo hari ubundi buryo ngo yasa batamenyereye nico kibazo cyabaye kuri bo ariko ubundi filme barayikunze cyane abantu wanabakoze ku mutima bavuga ngo urumva hari scene wakinye uri impumye abantu baragakunda ukuntu kuva kataranasohoka ko hari akavideo gato muri mwakoze kaja hanze behind the scene yari imeze gute kiye gihe kuko ko dufite namakuru yuko ngo menga ngo wariduduye hasi urana reka narabunitse ngo ndiho waye mugabo oya baza gutuzara ibintu by'amaromantike twibereye aba mekaniki
none romantique simba ebana akaguru kaba karagiye Ure. Chris yega ntari romantique nagiye gusimba acarandekura cyangwa oya yo waramwizeye cyane wibaza ko aza kugusama nawe umuntu afite iguvu arafata shatu gwasi twese nawe nyene yaricuye hasi none kera iza twenga nkwara menga nawe yarabonye iyo scene niho yaraje rero ikintu natangaje rutazi urumva twarakoze ku mugoroba turaheze turakora amasene atari make cyo tuvuga rero twakoze konza mu gihe tweko twakora sene kufata ku nguvu iryo joro turakora cyo turyama mu masaa 8 saa 9 cyo tuvuga ati ariko turaza kuzinduka dukora izo sene zibiri hama kora bavuga ko jenza nari kuri olele y'abakora mu gatondo kandi cyo mugati jenda basavye nze kuzinduka dukora izo sene zibiri hama gice nza kuryama sawa muca muryama mwumvikanye uko muza kuzinduka saa 11 saa 12 ukonye saa 11 twatu byutse twitegura ibyo 12 cyo tujya gukora izo sene zibiri numva iryo joro twazindutse turavyuka do 12 saa 11 bari batangiye kuvyurana byuka sawa jana yije kwitegura sawa Chris byuka niva yatuvyura sawa turavyuka twe hanze gukora sene batubwira story ya sene uko nimeze ego ari sene yo kwibuka ngo nkibona umva sha sinavunitse ndi muhumye nagiye kuvunika nkibona oya reka n'impamvu nari nkoje ngo nikajya kantu kabonye ngo wahumirije ofite urahumirije uri impumyi ufise inkono ugenda urakamba wumviriza si hajya byabereye oya hari indi sene yo kundimu abantu bacha bahabona kundimu tuduga ngo turiko turakina umva ngo ndibuka umugabo wanje akimeze neza yari yazanye undi umugore kwa mfana ni sinema ndiko ndavuga si mu buzima busanzwe neza rero urumva je naza kudaka indimu hama ndacha mugasherusi ndashobora cyangwa tikanda gutariki sawa acharantarike urumva kujya kunusha genda gusumburuka cyane n'indimu ewana direct nukuva wavuye hejuru uyatanze ko aza kugusama urumva yaramfashe wanashimye yaragufasha okay cyane muremere none ko nabyibushe none ako kandi nakutse cyane mumanze mbiritse cyane muremere twaguye hasi nk'inyita y'amasi indimu nayane bisindimu akaginga rero akaginga yataye niko Chemga Chris ndiko ndibaza nubwo mwari mukanura yasa nuwahumirije gato kubera Chris mbona afise ingufu zikwiye hamutare kumunanira ngo yitore hasi cange akaba yigize romantique cyane bikamunanira asanga atari romantique aje biragira tuguye hasi twese yo ntiwababaye mukaje kugira ndabimenye twahuye uri kora cumbagira rega nje ndabaza ati vyagenze gutumwira yuko warayuhuye nova gusenya muri turunage Chris yigira roheti ngo bataga kandi byagiye kwanga gose bategura kuzana filime ziginda ati ngahura umuntu araguye hasi cyangwa mudaka we wihenduze kwimenyereza asha nizi mekanike zakidufise amenya asaga yavuye abaza bihindura ngo ni nk'igihinde ngo kuntu birangira kiba kubisa mwihangare kabisa nuko byari bimeze rero tuzokongeze kuka behind the scene kuko kimuntu asarama behind the scene nk'ibi mba numva nk'iyo behind the scene iryoshe ko reka zibaye zirimo byo babiryoshe cyane kubera ko ari kuntu batubwira tuvuga icongereza mana ya kanyana we ngo kanyana wagira vuga English apana jeje nyeneka harimo shani zindere mashaza ari zuga ibintu nyene ukavuga uyu muntu none nkaba bitwa ba Monia icongereza cabo Ntuwegere Moni yoyo inzobe Ntuwegere akivuga cyangwa ngo oh my god ngo you know what we bakubwira ngo guturura none kanyo we ni mwo kwigurura imikwere mukaza muruvuganye rero bava ngo byanya apana kwigirisha ngo come on boy come on baby calm down calm down twara kabambye calm down babe byo muri tournage ngone burya je sinone araba film oya ama behind the scene gusa
je numva baryo bashiraho baryo basohoye wowe ugaruka kwirabira ama behind filme no manza nkayirengagiza gatoya ukaraba nk'ahantu hari hatwengeje nk'ubyo vyagenze muganyene kubera ngo filme uvuga ati imonse ntakidasanzwe mugacuriya tuntu uyibutsa tutwengeje ukavuga ikintu nk'iciro zitanu rero muri sekeho bagubwira urumva script bayiguhaye bitanga kurya nyene kandi bakanagukurikirana no muri acting kugera babagishaka ikintu ko ariko wakizanye apana ngo utange script konye oya no muri acting usubiramo mu maso yani hisia daleta ugira subiramo ivyo ndikuragira sivyo ndiko ndakubwira amaka isayigahera muri kuri scene agasubiramo harero bakakubwira nk'amajambo uvuga ikirundi kiraho rero kandi wewe burya nko wewe burya uravyumvira w'ikirundi cyane ntugwayo gose mubaze keri icyongereza sinzi ikijongereza cyo ni ngorane ndende oya urakize mugabo hageze kwa acting amabona hari ivyo gorana nk'akantu ka calm down ndumva kara kugoye gufata aya kandi kongora akoshana manaka mvuze naho batokambwiye oya aya mugako sanzo kazo tunukwa anyway utuntu ngene by the way so birumvikana cyane kabisa no kuba bimeze experience byaguhaye na film muri kurakora no munsi bibaye ngombwa ko bokera kuguhamagara kwa nabonye menga hari ibindi bikorwa bagire bongere gukora uri tayari kujayo canke ni wanaje uza kubukurikiya kanoti gusa miseke bya Iseke ya amafaranga imbere nimba ari intimba bagire babandanye nimba ari yindi shasha navyonze umva mu ntimba nyene no bandi mugani ivyo we nkawe nk'ubu mu ntimba nta buryo na bumwe mbona utogaruka mugari yindi shasha simpaka ngutse ari yindi shasha singombwanze uriko uravuga ngo bagukubisa kanoti nuko yoba ari imbe wovuga wagiye nubwo yoba nubwo filme yoba ari imbe oya mvuze ati kwera umugati wojayo ngo sinzi ko bukurikiye amafaranga cyangwa amafaranga nta muntu n'umwe atoyakorera kubera ko twese tubayeho hanini amafaranga yego vyo so gufashanya ni byiza ariko amafaranga nayo ni meza cyane gusumba so n'igikorwa ciza naco ni byiza ufatiye kuri birakenewe cyane ufatiye kuri timu nini mwari kumwe mwari ko murakorana bose ndazi byari sawa kuko navuze nabonye Jude behind the scene hari ama vibe menshi ariko nuwe mukinyi muri rya turunaje yakumaritse yakugumye mu mutima nimba maybe ari kwitwara neza nimba ari udukomedi yabakinira nimba ari wa undi uvuga ati no muntu ndamuze mfise nka turunaje uzamara kweza ahantu casting kamugwa ko ndumva ko twojana wa mukinyi wawe kabisa muri rya team vati bantu no muntu je hari uburyo yabinkoreye birangyohera muri rya team muri rya team bari kumurakora intimba bose n'abakinyi beza bose barakinye neza me nakunze acting ya Delicia yakinye yitwa Delicia ni Delicia yakinye yitwa Dari Bersel wanje yari Bersel wawe ahubwo voilà Delicia kumbe Delicia aragitinga neza arakina neza vra none ko mbona menga ntibimushishikaje Delicia menga ari muri film atari yo sinzi biragoye none ubizi nawe ujye mukobwa ahubwo mbona menga yikundira umuziki gusumba film ariko arazi gukina aractinga bien neza vraiment ko muri abagenzi biwe haburi kinyene ngo mubimuhanura bibemwa gose wewe buzi patabizi kwabizi oya nyene je simakanya tumubwire ngo uba muri jera namubariye tukiri kuri tere nabati vraiment kude shop urakina neza uractinga bien félicitations nari mubariye kwera namwe wewe nuko gusa utabirimo nyene bikwiye hari abakinyi benshi nyene wogina hamba vraiment mu kwatinga shambwa ati kibazo ntabwo ndo nk'ahantu binira cyane nta bantu bampa ako kazi ko gukina bikwiye ntabwo urazikinira mise nora Iseke films canke Capital Center muri rusangi umwana niba muhakazi nukuvuga ngo niba mukinisha nk'umwanya munini yiyerekana usanga koko ari byo arimo akaba bikunda akaba afite na vision n'ibyo ashaka kugerako akanabura nahakorera byo navyo birabaho kubera ko hari abantu benshi ngahanze bazi gukina neza ariko bakabura aho bigaragariza hari abantu benshi bafise impano ku buryo nawe umubonye ariko arakora kavuga ati ya kumbe je ndi umwana kweli ariko rero mugana wenda ndakugarukeko nk'ubu haro filme nyuma yaho wakoze n'iyindi ugira ukore nimba warabonye ko Delicia yagitinga neza vyagenze gute ngo numuhamagare muri no filme yawe nkino shasha uri mu gusohora muri no shasha ndiho ndakora muri shasha ntabwo arimo ni kubera ko hari ubundi basi
rega simaka cajamo oya simaka mugabo nk'ubu numva nimba yarakumarise kandi akaba ari umwana wumva afise ikibazo ariko hari yindi nyene kandi rega simaka umwanya mukenereyeko wacumurongo nako nakandi kantu uriko rahiga wafite uriko rahiga insiguro zo kunsinda ntabwo uriko urambwira ukuri ku cyatumye oya icyatumye no muhamagara nuko iyi filme abakinyi bo kuyikina nari ndabafise wari usanzwe bari bahari aboshobora kuyikinamo mu nko mu yindi sinzi urashobora kumuhamagara muzomubona vraiment Derisi arakina neza sana hakuriya mwana ngo anahagaze neza pe warabibonye narinde twa tunini twawe ngo iki ni igani natirere shantanwa n'imiti igani ndemano ari umukobwa rwaganira arambwira ati naje yaba ndi umuhungu kwe nka Derisi nari kurubangamira sana Pattyno namwe ivyo birabashikira ukabona umukobwa mugenza wa vrai hari umukobwa bikubariye ngo nari kugwihatira ko mpaka Pattyno namwe birababako Derisi ya polisi ana turaguteramiye ko mango shana uza duteramire ko ntangora nizotwishura naco yabitwaye rije tunamuva ko vyihose so akanyani kabari kirenga akanyani tuba twamufatanya fise n'ibindi bikorwa ariko hambavu bigiye gusohora byinshi bategereje n'izindi filime ushobora kuboneka namwo hari ubundi butumwa nk'ubumva wosigira abantu bagukunda abantu barotana ntajyo kumva amakuru ya Kanyana amin kwa kuntu muravaci ndafite no saba abafana nshobora kuba nkenye nk'agakamera n'akarorero ntanze bakumva yuko bokangurira kugira ibikorwa bigende neza ni wa mwanya wo kuyagisha abantu bawe ukagira ikintu basigiye ikintu basaba nko boja kuri jaja Kanyana byavure turanka ibikorwa gake none ko uri kumva zuko atabikoresha kandi tuba dufise bikwiye kumva zuko bisaba ko dukota buri kintu cyo cyose nayo mpamvu ntagira ibikorwa ntafite ibikorwa byinshi nkora bike kuri izo mvo so nabasaba kuza mukagira subscribe kuri iryo rimwe tuba twarose ibikorwa kugira ngo tuze turasangira ko ari abantu zawumva ko ndakubona nk'ubu rero abantu benshi baguma bambarira sindakubona ndikunda kina muri filme bita inkengera y'urupfu kwa Kesdan abantu basi bavuga ati simerutse kuhubona murashaka kuja kuraba inkengera y'urupfu niyo ndiho ndakina mu bijya n'indi filme ndiko ndakina yari bakoro not muko urumva haraje n'iyindi vuba bino n'indi tugomba tuzane cha dutangura gusangirira twese hamwe karibu muza mukurikirane mudufashe gutera imbere kugira ngo ejo canke gihe dushore kuronka izo nguvu zo kwama tubaha igikorwa nkuko muvyipfuza ubu ntibirashoboka kandi vuba cyane tugiye kuba n'indi filme uza kanona ni yatanze muzokunda cyane sinzi impamvu niyumvira bino bintu wamenga ugira uvuga ngo kandi vuba cyane ngo turakora ibirori by'ubukwe yaba uri umuhungu wari kuvuga ati vuba cyane ndatera ivi sinzi impamvu ubwenge bwari bunjenyeho hantu mugabo bengombwa ko abantu babimenya ibi bintu birashikuka bitegekanya Kanyana ko ejo wokora ubukwe ko ejo wohindura statut kibera umugore w'umuntu nimba nuno munsi uri mu rukundo nico tuza guhereza rero babona afise urukundo ntari mu rukundo oya Chesi ndabitse urafise umukunzi nk'ubu kwera utabeshe umwe babiri batatu yesu we bane benshi ndiko ndarota canke nabitawe ko cyari ntushobora kubaho ufise umukunzi umwe ushobora kuba bitawe kutariko ariko nyene ndafise abakunzi usohokana n'abarenga babiri usohokana n'abarenga babiri uvuze gusohoka bushatse kuvuga ni muri yamvuga y'Ibujumbura yiwanye reka sinzi nanje mashaka kuyigana ukundana n'abarenga babiri kube we nivyo warimo yani una date nari abakunzi nyene bakunzi ba filme abakunzi banje Kanyana si vyiza nukuvaje gutari umvize ko ndakubajije about your boyfriend nari je uri kurazana muri kino kiganiro nibiki gasha ugamba kumbuza isoko niyo mpamvu wavuze ngo vize benshi kugira uwo ari we wese nyene arimo yiyumve muri abo umwana mubi nashatse kuvuga ko afite abakunzi batari bake vuba hari abantu bakunze filime zanje bakunze ibikorwa byacu urumva abo n'abakunzi so ku bijyanye n'umusheri naho
sinzi ko ndamufise canke ntamufise ndaho nyene tu Kanyana arayobeye ati sinzi ko ndamufise canke ndamufise ndaho nyene tu no kuvuga nimba unamufise we wahari yiyumve namufise naho nimba atanyemera naho nimba ziko kwanyemera ndamufise nimba atanyemera sindamufise no kuvuga wewe wizerera kuri we gusumba kwizerera kuri wewe kubera ko ushobora wewe kwizera ugasanga waribesha ariko wewe nimba ivyo yiyumvira ari vyanya nawe urukundo raza kuba ruhari akanaga filozofi gakomeye cyane Kanyana umva no gushimira cyane bagikona ibikorwa byinshi dusubira n'ahandi henshi nyene Kanyana afite amakuru menshi ariko tuzoyagarukako wari umugisha kubana nawe dusubira uta ndabashimira nawe kabisa niza ko mama aryohewe mu bantu mwagaye mudutuma ndazi yuko Jaja Kanyana yarimwo mugarire mukurikirana ibikorwa byiwe twanapininze bimwe mu bikorwa byo murabe comment ya mbere itangura mubandanye kubashigikira ari benshi ibikorwa bigere kure cyane turaca bakunda cyane ni muri gwa rukundo. Love you so much, hasta la vista, amen. Capital Center, where hard work pays off.